mbega mwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagute n'abantu b'abagabo imisozi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Agathon Rwasa yaragendeye intara zimwe zimwe mu buruhuko bwo mu kwezi kwa Rusama. Mu karere ko mu Burengero, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye intara za Bujumbura na Cibitoke. Aho akaba yagendeye abenegihugu bo makomine amwamwe. Tugahera ku rugendo yagize mu ntara ya Bujumbura, aho yahereye ku mugwa mukuru w'intara mu Rushubi. Akaba yakiriwe na buramatari w'intara ya Bujumbura, umupfasoni Nadine Gashuti, aho yamuha ikaze baraheze baravugana ubuzima bw'intara mu mubonano bagiriraniye. Inyuma y'uwo mubonano, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarakoranije ba musitanteri b'amakomine agize intara ya Bujumbura, abakozi bakuru bo mu buzi butandukanye mu ntara, abo mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, ibidukikije, uburimyi n'ibindi. Mu ijambo ry'ikaze, buramatari w'intara ya Bujumbura yarashikirije ko umutekano wifashe neza, abenegihugu babanye neza mu butandukane bwabo, haba mu bw'imigambwe canke mu bw'amoko. Ba musitanteri barashikirije ibibazo bafise kugira ngo begere abenegihugu ngo ko boronswa uburyo bwo kwiyunguruza, kuko hari ibice bimwe bimwe bigoye gushikamwo. Mu gisata c'uburimyi, imvura yaraguye ari nyinshi ironona imirima, ariko nta bwoba bw'inzara buhari. Abenegihugu bari ku kivu kuri kwamye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarahaye impanuro abajejwe uburimyi, ati mukwiye kwigisha abantu kumenya kurima ibidutunga no kurondera uburyo mwohingura ibyo mwarimye, nubwo bitoroshe kubera mukirimisha isuka. Ati ivyo navyo ntibishobora gutuma mugwiza umwimbu uko bibereye. Yaranabahaye kandi impanuro z'uko bokorora amafi, ngo kuko byobagirira akamaro kanini cyane mu kongereza uburyo butunga umuryango. Mu gisata c'amagara y'abantu, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye ibitaro byo ngaho mu Rushubi, aho yavuganye n'abajejwe ivyo bitaro, eka ndetse anaraja gusuhuza abagwayi. Baramushikije ibibazo bafise ibijanye n'ibikoresho, kandi banamubwira ko bakira abantu benshi cyane. Yaragendeye amakomine ya Kabezi na Mutimbuzi, aho hose yagendera aca ku mashure, asanga urwaruka ruriko ruriga, akaba impanuro z'uko bose baguma bitaho ivyigwa kugira ngo bagire ubumenyi, hanyuma abahanura ko boreka kuja kubaka hataragera canke ngo batware inda z'ishushu, bituma abanyeshuri bahera amashuri ari benshi. Nta mwaka udakura inkumi canke ngo nta mwaka udakura imisore, ahubwo babandanye bitaho ivyigwa gusumba ibindi. Kazoza k'igihugu, kazoza kugwaruka kari mu ishuri. Nkagira ko saba mwabavyeyi mwe namwebwe mwagwaruka mumenye yuko kazoza k'umuntu gategurwa akiri muto. Wa muvyeyi we urashaka kuba ukeneye kwikora kuri uwo mwana ngo mutume igikorwa ikicanye kiriya. Nivyo mugabo ni wihangane, mureke abanza gende aronka ubwo bumenyi. Ugwaruka harabo usanga ngo bariko bata amashuri kubera kuja kubaka izabo. Ubuzima igihe cyose no guhitamwo hagati y'ibintu bibiri. Nuhitemwo neza, hitamo ubwo bumenyi, kuko nibwo buzogufasha kwibeshaho mu minsi iri imbere. Yagenda abasigira imipira yo gukina y'amaguru canke y'amaboko kugira ngo abandanye winonora imitsi bareke kuja mu bibasamaza. Mu nyuma yaho, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragendeye intara ya Cibitoke, aho yishikiye makomine ya Bukinanyana na Mabayi. Muri komine Bukinanyana yarakoze ibikorwa rusangi byo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba, aho naho akaba yarashoboye gushikiriza imfashanyo y'amabati, ifungurwa ku bantu bari bahuye n'imvura y'igihuhusi yabomoye amazu atari make. Avuye ngaho yaciye aja muri komine Mabayi, ariko n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara mu nama yaremesheje, aho bavuganye ibyerekeye iterambere n'ubuzima bw'intara ya Cibitoke. Muri rusangi umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke, ikibazo kihari akaba ari bararihuza intara ya Cibitoke n'intara ya Kayanza ricibukinanyana, aho rigenda ribomoka rigasaba gusanurwa.
iryo barabara naryo rikaba risanzwe rifite akamaro kanini abantu bo mu ntara Cibitoke na Kayanza kuko bitorohereza uruja n'uruza hagati y'abanyecibitoke n'abanyakayanza basanzwe bashororanira ivyo bimbuye. Icegera ca mbere c'umukuru w'amashinga amateka yamenyeje ko abenegihugu bagiye hamwe boshobora kwitunganya kuko rusange kugira ngo bashobore kurisanura. Abanyecibitoke mu gisata c'inzahabu barasabye ko boronswa amategeko yotuma baronka akarusho gusumba uko biri ubu ngo kuko amategeko ariho yoroheza cane abagura inzahabu gusumvya abazimba. Abenegihugu baramenyesheje ko batumva radio canke televiziyo vy'igihugu kugira ngo bashobore kurahura ubwenge nk'uko abandi bo mu ntara bamenya ubuhinga bugezweho bagashobora kugwiza umwimbu. Icegera ca mbere c'umukuru w'amashinga amateka yamenyeje yuko azoshikana ivyo bibazo vyose imbere abijeje hagiye ico bavyishuyeko. Iyindi ntara nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'amashinga amateka yagendeye ni Karusi aho yishikiye mu makomine ya Buhiga akagendera igihugu gijeje kugwiza imbuto aranagendera n'imirima yabo aho yiboneye ingene hari imirima ya kijambere ibitungwa vya kijambere nk'inka n'ibindi. Hari n'ihinguriro risanzwe rihingura ibivuye mu mata ubuki eka mbere n'abasanzwe mu gisata cyo gushona impuzu. Ndabonye murafise intambwe iteye igomwe cyane ndavye ibihingurirwa hano hantu. Ikibazo mufise kumbure ni c'amasoko mbwa amasoko nayo ararondegwa. Ivyo bidandazwa muhingura hano amafromaje amavuta ziriya mpuzu ubuki hariho benshi babirondera mbwa bakabura iyo babironderera. Ubibonye wese kumbure niyumva uri karabaza ati mbega noronka ubuki hehe bumeze neza ntazoreka kubarangira ngaha muri iyi koperative iwanyu ngaha ibukenyuzi cyanye nkuzo ushaka kugira komande ya uniforme nko kwishuri ku karorero nk'imipira y'abana arashaka kuvuga ati reka njane komande hariya ko narabonye ahantu bafise ubuhinga bwo gukora bene izo mpuzu. Muri make rero icatuzinduye nuko hariho ibibazo bimwe bimwe ubona yuko biri kubirafata urugero bisaba yuko bihagurukira. Ikibazo c'indero kuko ngandabona muri abavyeyi benshi ariko harimo n'ugwaruka ni ikibazo kiraje ishinga abantu benshi mugabo hari n'abandi usanga umenga ntaco kibabwiye. Indero mu miryango nyabuna ni muyishimikire ko ni muyegarukire kuko akaranga n'imico vy'u Burundi wihweje bisa n'ibiriko biratituka. Kandi igihugu gitakaje akaranga igihugu gitakaje imico burya no kuzimangana cyo ushobora kuzimangana. Icatunze Burundi rero nakaranga k'abarundi tugaruke kuri ya mico yacu nk'abarundi. Ingeso z'ivyaduka z'inyigano zo mu yandi mahanga zitadufasha gutera imbere tugerageze ntizidutware umwanya ziduteshe agaciro kacu nk'abarundi. Ubwo rugendo rwiwe akaberangirije muri komine Gihogazi aho yagendeye ishirahamwe ry'abarimyi atako anabemerera n'ifumbire kubera umwimbu utagenda neza iyo bataronse iyo fumbire. Noshima iri shaka rigaragarira ngaha hantu. Harimwe n'umuntu umwe niyo hashobora nubwo kumbure tutarosa akanya ko gushika ku mbibe za kino kibanza si hato hoshobora kuramira abantu batari bake. Rero ubugirigiri bugira babiri kuba mwaragize icyumviro cyo kwiyungunganya ngo mushire ingufu hamwe n'ikiyumviro ciza cyane n'abandi borabira ko akarorero kugira ngo murabe nyene umwimbu wogwizwa ngaha muri no ntara no muri no komine yanyu. Ikindi nuko nkuko mwabivuze isi ya none isaba guherera ariko burya iyi myavu y'ikizungu naho ifasha irafise n'ikindi kintu ihita yonona ku kiringo runaka uyikoresha aragera igihe yasi ugasanga nikimera na buhoro. Rero ibyiza je no hanura yuko kumbure umuyobozi ajejwe iby'uburimyi muri komine hamwe n'ujejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu ntara bofata mu mugongo ibishira hamwe. Ndabashimira abanyakarusi twabonanye n'abatware banyu
hariya ku mugwa mukuru w'intara atwe ko intara itekanye kandi si iby'imbeshere hano nta muntu ubona ubwoba mu maso rero umutekano mu bungabunge mufise umutekano murashobora kuja ku kivi mugiye ku kivi murashobora kwimbura murashobora kuronka udufaranga mukiteza imbere